Mwaramutse hari ikibazo cyasubiye kugaruka ci Dubai. Sinamaze kuvuga kuri Dubai n'umuntu abaje ikibazo, ariko imbere yuko nja ku kibazo nyizina nashaka kubwira abantu bakunze kunyandikira bavuga ngo hewe ngo hari ikintu twagira tukwinagira ndakwibarize agaca gezaho, canke ngo hari impanuro nagira ndakubaze agaca gezaho, canke ngo nkundira ko ndakubaza ikibazo. Ico gihe uri kuramforsa kuzandishura utuntu duto ego vuga ubaziki. Wewe ufise ikibazo genda direct, okay, genda uti mfise ikibazo niki. Hanyuma ndose umwanya kumbere nzocishura ntacishe nzo ntarose umwanya cyane nabonye umenga singombwa. Mugabo yumva agiye ikibazo ngo ntuze turishurana tugira back and forth, ico gihe umwanya nawo noronka. Okay, so uyu muntu niko kuko nyene yashizemo hagenda kubaza ndinumira ubu yashizemo ikibazo très bien. So ikibazo ni cyari complication n'ubwo yigwa ragitarira cyari kuvuga ngo mbega muri Saudi Arabia plutôt muri Dubai, sikituma nkunze kuza Saudi Arabia, muri Dubai ngo urashobora gukupa ajya amezi 6 bantu bimara je ntavyo nzi sindi Dubai. Neza ko kenshi na kenshi iyo umuntu masinye contrat ugomba kuyuzuza ikwiye 100%, idakwiye muravugana mukaganira ego nivyo abikwemereye uwo mwasinyaniye ubucamba ntaco bibirabako. Mugabo abarundi twibaheze kubaheze ikintu bita contrat mu bihugu biteye imbere, ujambo warivuze ikontra wayisinye abari uko nyene kuyisinyura no kusubira kumvikana wa wundi muntu kugira ngo wewe urabe ko kwemerera. Impamvu ashobora no kukwankira no kuba nyene ko navyumvise hari gihe umutahe aba yagushizemo mu kugira akorokirite, nubwo atwara amafaranga korokirita umukozi bisaba umwanya, bisaba umwanya nawo mu bihugu biteye imbere n'amafaranga ngo time is money. Donge nibaza ko ico gituma avuga ati twakorokise ngo akora amezi 6. Anko je ntavyo nzi sinobesha ngo na amezi 6 na amezi 8 na amezi iki, mugani ba kuri contrat yawe hari amezi 6 kugira ngo uyivemo vyo bavyiza ari uko negotier na nyene contrat. Uwundi muntu yo kubesha ku ruhande ngo ndashaka gufasha contrat ukayivamo, ushaka gusanga yucishije mu bintu bitari vy'ukuri canke yagusize mu kaga mu nyuma. Jewe niyo nyishu no muha ibindi sinabitahuye ivyo yakaravuga kubera ntazi ingene dynamics zo muri Dubai zimeze. Kumvira abafise abazi amakuru nyayo batubwira eske muri Dubai buri kazi contrat na amezi 6 utagomba gukita ako kazi ka mbere amezi 6, hanyuma niba atari uko hariho ubundi buzi abari ouvert, donc aho ushatse wigendera ubwo buzi bubaho. Nino novuga ko ubaha notice itarenze ukwezi hano turi, hanyuma kandi amezi 6 ugomvye guhagarika bigenda gute. Hariho procedure novuga ziri legale zibaho, je ku ruhande rw'ubanye ndaza ko bitoroshe, aje gituma numva amezi 6 woshinyiriza ukayakora kenshi na kenshi amezi 6 kubisakagohe uzubona arangiye, hanyuma ukaja muri ivyo bindi uri clean mutiriwe murashwana n'abantu kubera utari wanyu. Usho gusanga visa yawe bace bayikansaringa nk'akarorero, bayikansarinze kubera yari linked kuri urya mukozi, hanyuma bayikansarinze bakaguha iminsi mike ngo urondere yindi, ugaca usanga uciwe muri situation irrégulière, nuvuga irutwa nuko woba uri gukora akazi udakunda. So rero je numva wopanga amezi 6 je nzoyakora, hanyuma ivyo bindi ukabikora nyuma y'amezi 6 kuko nubundi amezi 6 ntabwo ari menshi cyane ushinze ikinya ku kindi. Anko info abadi baye mu mbwira uko niko umenga ikibazo kibajije amezi 6 ngo hari umuntu amwemere ko ashobora kubihagarika ibintu nk'ivyo. Ariko kandi jewe navuze yuko umuntu yoraba amategeko ari muri ico gihugu. Ariko reka twumvirize ivyo muvuga mu comment abantu muri Dubai, how does it work. Encore une fois abantu bagwa ama detail menshi kugira ngo ushobore gufata decision nuko yabivuze mbere ngira ndanamubwiye ko nibindi, donc ntivyari bihagije ko umuntu yovuga ati ego canke oya, et surtout iyo contrat utayisomye ngo uyibone ntushobora kumenya evidama ivyo basinyanye n'umubosi wewe afise ubu, kuko numvise umenga ni nk'umuntu yoba ariyo mugatera kwiza amezi 6 agomba kugenda kandi yarose umuntu amubwira yuko bishoboka. Voilà, mu muhinyisho ngaho hasi. Umunsi mwiza.